ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudukurikira mu kiganiro cyacu twama tubashikiriza ikiganiro impinduka izana n'abagororotsi nkaba nizeye ko muguwe neza umuherereye hose kandi ko mushishika gufashwa n'ibiganiro vya television heritage dukicamo ikiganiro kandi ko n'ikiganiro kumbure tumaze iminsi itari mike tubashikiriza kiba shishika kubashika ku mutima no kubafasha. Ikiganiro ni impinduka izana n'abagororotsi nkuko twabiganiriye mu minsi iheruka iheze. Twarafasha kandi ko kuganira mbega umugororotsi ninde, mbega impinduka umugororotsi asabwa kuzana niyihe. Turabona ibintu bitandukanye bituzana no gutahura neza yuko umugororotsi uri muri Kristo Yesu jambo ry'Imana yaguha amahirwe yo kwitwa umugororotsi, ariko kandi kuba turi muri Kristo Yesu tukaba turi ngaha ku isi birafatanye n'umugambi w'Imana w'ico ishaka gukora, w'ico ishaka kugaragaza mu mahanga, ahanini kugira ngo heshe umugisha amahanga yamikeneye umuntu ari muri Kristo Yesu, kuko turi biremwa vyamwe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yatugabiye, yatugeneye, yatwiyumviriye kuva kera isi tarabaho. Niko Bibiliya ivuga mu gitabo c'Abanyefeso igice cya 2:10. Umusiye twashatse kuganira ku kindi kintu ntiyaza ko cyo dufasha kugira ngo dushije gutahura vyinshi kandi dushije gufashwa kugira ngo kuvyukuri ico gikorwa cyo kuba abantu bazana impinduka tukifatemwe neza. Twashatse kuganira kujyana n'ingabire cyangwa ingabirano, impano zitandukanye. Abantu batandukanye iki kintu c'impano cyangwa c'ingabirano hari usanga batagitahura cyangwa bamwe gasanga bagitahura, bamwe bakanazimenya, ariko mugabo impano birashoboka cyane yuko iva ahantu ho kuba ikintu kikunezeza kubona uko bagikora. Ingabirano yiwawe kenshi usanga iryo shiko yo wayimenye kandi ugatanga kwikoresha, ariko turashaka ko kiva ahantu uwo binezerwa gusa, ariko kigatangwa gucika ikintu ushobora gukoresha kugira ngo abandi bantu bahabwe umugisha, ugikoresha ikintu cyo gufasha abandi. Ingabirano yawe gishaka kuba ari ikintu kikunezereza ariko uragikora cyangwa kwakigenderamo, mugabo ni gute vyorengera ahantu ho kunezerwa wewe gusa ugatangura kubona abandi bantu batandukanye bahabwa umugisha cyangwa bariko barafashwa kuri ico gikorwa kubwiyo ngabirano wahawe. Umunsi twashaka kuganira kuri ico cyumviro cyo gutuma nifuje gukora ku mutumire, twatumaze kutumira muri kino kiganiro. Nagomba ndamuhakanya yidondore abaramutse kumbura imbere ko tubandanya tuganira kuri kino cyumviro cy'umunsi. Kaze mutumira. Ego murakoze cyane ko namanyumviriye ko byashoboye kuza muri kino kiganiro impinduka n'abagororotsi. Nkaba nitwa Ndayishimiye Bertrand, nkabasoze nkorera Imana mu buryo butandukanye ariko television no mu kuvuga ubutumwa hirya no hino. Rero murakoze cyane, ndaryohewe gukora ikiganiro namwe no munsi. Urakoze cyane Bertrand, turase gwakaze mu kiganiro impinduka izana n'abagororotsi. Kandi turanagushimiye kwemeye kutwitaba. Hari kiganiro twakoranye cyafashije abatari bake, turakuba none twasaba kwikora ko zo kwemera uravyemeye kandi no wavyemeye waje. Imana iguhezagire cyane. Nagomba twinjiye mu kiganiro nyezina, mugabo nagomba ndakwaze mbega tuvuze impano cyangwa ingabirano umuntu yo kumviki. Umuntu yo kumviki. Murakoze cyane kwico kibazo meje kumbaza ati none iyo umuntu avuze impano cyangwa ingabirano abashatse kuvuga iki. Reka ndabisigure muri no buryo aho notangura nkavuga ati iyo umuntu avuze ingabirano abashatse kuvuga iki. Ndashaka kuvugamo ibintu bibiri bikomeye cyane. Ndashaka kuvuga itaranto ngaho nkavuga n'ingabire cyo no kwita le don, le talent et le don. Introvuga itaranto ni ubushobozi bwiharije canke bwihariye butuma umuntu ashobora gukora ikintu kanaka. Ni ubushobozi bwihari ushobora gutuma umuntu ashobora gukora ikintu kanaka. Ubushobozi umuntu abafise ku gatwe kiwe hawe nyene umushoboza gukora ikintu kanaka. Ndiko ndavuga ingabire nayo nivuga c'est une disposition canke qualité kanaka dushobora kubona ku muntu mugabo ariko arayikoreramwo igaragaza ubushobozi bwo hejuru. Mandi majambo uvuga atanga gukora ugasanga izina ryiwe rica rimenyekana, ntakore nk'abandi, ntakora nk'abandi biramutandukanya n'abandi. Kandi hagaramo ikintu kwita le surnaturel muri cyo kintu karakora. Rero ngerageje kuvyegeranya mu mpano novuga ngo ni nkiki ni nk'icyerekezo cyo kwizigirwa Imana yaciriye umurongo ku muntu kanaka c'ikintu azokora hano kwisi. Iyo ni don ngirageje kubihezima byose ingabire ni icerekezo cyo kwizigirwa
Imana yaciriye umurongo ku buzima bw'umuntu kanaka kugatwe kiwe ciki nazokora hano kwisi ego none inga nigiki muri ivyo byose ari cyo umuntu avukana cyangwe umuntu wese avukana cyangwe ndiko numva kuko wavuze itarano umenga ni ikintu cyangwe itarano cyangwe ingabirano sinzi ko nakora uvuga umenga ni ikintu umuntu avukana umuntu wese usanga agifise nubwo batarakimenya gasanga agifise mugabo kuri iki cyakabiri uvuze gituma umuntu akora mu buryo bwo hejuru umenga ni ikintu umuntu yizegwa ko akakironka amaze kubaho bivanye kumbure n'ubwizigirwa yagaragaje cyangwa niko baba yagisengeye cyangwa yuko yakironde mu byo kanaka ndashobora gutandukanya ibintu bibiri itaranto n'ingabire le talent et le don iyo mvuze itaranto ni ikintu umuntu ashobora kuba yararonse imbere ko avuka ubwa kabiri itaranto nk'akarero gasanzwe nkaho urafise umwana yitwa Tim Ndamuzi yiga kuri international urashobora gusanga nka time akunda ibintu by'umupira cyane ugasanga uwundi mwana bigana arakunda ibintu byo gucapa ugasanga uwundi mwana arakunda ibintu by'umuziki mu yandi majambo ariko aragaragaza mu buryo bugaragara cya kintu yahabwa nubwo ataravuka ubwa kabiri nindemanwa ni kintu ndemanwa rero itaranto ni kintu ndemanwa umuntu ashobora kugenderamo arashobora kwikoreramo nubwo atabaravuka ubwa kabiri mu yandi majambo itaranto iragaragara umuntu ataravuka ubwa kabiri mugabo ingabire umuntu ayihabwa yavutse ubwa kabiri ntayigenderamo kuko ni kintu signature biraryoshye cyane yego ndo bari tandukano ryiza cyane ariko rero ndiko ndiyumvira mbega tuashobora kuvuga tuti rero nta muntu numwe ashaka kubura ivyo nikuvuga itarantu umuntu wese twashaka kumutera intege yuko ashaka kuba ayifise yego nta aba hadafite itarantu ndavuga karo gasanzwe twese tuzi abantu benshi bazi mu kintu ka Messi ari talent yo mu kintu umupira nta kintu umupira kuko ashaka amahera akunda umupira kuko ari impano yahawe rero umuntu wese yavutse hano ku isi hari ikintu afise muri bindani yahawe n'Imana nta muntu ari empty nta muntu ari vide umuntu wese afite ikintu nk'akandi karo gasanzwe Mandela ntiyize ishuri rya leadership muri Harvard ariko yarumva mu mutima wiwe ibintu bijyanye n'uburongozi bibira muri we abonye abantu ariko ararengana akumva yobagirira neza yo kwitanga akumva yohaguruka nta shuri yize rikomeye cyane ibyo bintu ariko ni ikintu cyari muri bindani cy'uburongozi rero umuntu wese vraiment hari ikintu afise muri bindani nafise nagomba rero ikitubanza tukireke tuje ku kintu cy'ingabire naco ingabirano mbega ingabirano umuntu ayihabwa ni iki gishaka gutuma umuntu ahabwa kuko urumva sikintu avukana itaranto ni ndemano mugabo ingabire cyangwa ingabirano ni ikintu umuntu ahabwa ageze mu kiringo kanaka cy'ubuzima bivanye na disposition cyangwa n'ingene umutima wiwe umeze Imana ikakimoha mbega ni kihe gituma ni kuntu umuntu yo kwipanga cyangwa umuntu ni kintu kihe cyo hamahiga umuntu kuvuga yuko Imana imuhama ikamuha ngabire ingene yo kwitwa ingene yo kwifata kugira ngo iyo ngabire ayironke okay biraryoshe cyane nashaka guhera ahantu mvuga yuko reka nshaka nsoma ijambo ry'Imana ushobora kudufasha mu cyo kintu dushobora gusoma muri Maroma igice cya 11 umurongo wa 29 Abaroma 11 umurongo wa 29 kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo itabyicuza ingabire z'Imana no guhamagara kwayo ntibyicuza Imana umuntu wese ari hano ku isi iramuha ingabire naho nyene biravana umuntu avuze ko itarantu umuntu ayivukana mugaye ingabire mu kiringo kanaka Imana irayiguha hari gihe bivana ubwizigirwa fidele umuntu ariko aragira mu buzima bwiwe iyo ndiko ndavuga guhaba ikintu kanaka ni confiance Imana ibikugiriye iyo confiance ifatanye na generation kanaka burimo fidele Imana iguha ingabire kanaka ni kuvuga Imana yakwizigiye kandi iyo ngabire ije guserva ta generation Imana iraba umutima wa fidele uko ijambo ry'Imana ngo Imana iraraba mwisi ikarondera umuntu afise umutima uyitunganiye umva Imana yarondera ikaraba umutima uri prêt umutima uri disponible
kwakira ikigiye gutanga kugira ngo ifashe iyo generation kuko Imana ishobora kugendera igihugu cegendera ihanga igasanga abantu ntibari ready iyo batari ready itirondera umuntu afise umutima ironse uwo muntu afise umutima kuko igihe cyose Imana ibashaka gukora ku isi yamirondera umuntu afise umutima ironse uwo muntu afise umutima ikimuha bwa bushobozi iyo niko ndavuga ingabire ni equipment iguha si naturel igushoboza gufasha generation yawe mu kiringo kanaka hari abantu benshi Imana yahamagaye mu bihugu kanaka bitandukanye ku isi ariko kubera batari biteguye Imana yabareka ikikoresha abandi kubera inyungu kanaka bashaka bagaca baheba kwitaba umuhamagaro w'Imana Imana igacagura utundi muntu kanaka rero Imana iraraba uwo muntu afise umutima witeguye arashobora kuba atari qualifié mugabe Imana ikamukarifia kubera ingabire imuhaye igaca imushoboza gufasha generation yiwe novuga ni investissement Imana imushiramo ni novuga uti ni ubushobozi Imana imuterekamo ni capital ni mali n'umutahi Imana imushiramo ikawo mwizigiza hama gacafasha generation yiwe kandi akaba yiteguye ku munsi umwe Imana imurondera kama result kandi akazotanga rapport tukiri ngaho rero twavuga yuko ikintu nyamukuru Imana ifatirako n'umutima wo gufasha n'umutima wa service kuko urumva ingabire bivanye n'ikintu Imana igomba gukora yego Imana igomba gukora kugira abantu gukora abantu si ahantu umuntu aba si ikintu cyo kwiserva ni ikintu Imana igomba gukora ambika kene umuntu bagikorana hanyuma ikamukisha mizo ngabire kuva rero twotera intego umuntu uti nimba ushaka ingabire z'Imana bahategura umutima wawe gufasha abandi bantu nka Mandela ntiyashaka kwikorera wewe ukwemera kuja 27 muri prison oya ukwemera gutugwa ariko no umutima yarafise wo gushaka gukorera generation yiwe kuko Imana afise ibikorwa igomba gukora irafise ibyo igomba gukora mu generation yacu ntiribuze kubikora ikeneye umuntu afise umutima wemeranya nayo gukorera abantu kugira ngo ibahezagire hanyuma imuhizo ngabire hakaro gasanzwe Dawidi se amurungitse ati genda uraye bamuvukana bari kwa Sauli bari ku ntambara Dawidi aragenda bagemu abasanze asanga hari intambara ikomeye cyane Goliath yabateye ubwoba umwami yagize ubwoba igihugu cagize ubwoba ingabo zagize ubwoba Dawidi hashitse ntiyarondeye higa no hino ivyo yogira yabonye umwansi wa Isirayeli muri yo hacaguruka mu mutima wo gushaka gufasha amaze kugira umutima wo gushaka gufasha Imana ishamufashiza ngaho nyene acanisha umwasi wa Isirayeli rero ikintu gikomeye cyane nuwo mutima witeguye gufasha abandi bantu kugira ngo bamerwe neza bave mu bwoba bave mu kunanirwa ikintu cy'Imana yamirondera imisi yose umutima tukiri ngaho nyene ndashaka dufatanye ikintu cy'ingabire rero n'itarando mbega urumva ingabire ni ikintu umuntu ahabwa bisaba ko umuntu ni ikintu Imana igomba gukora hanyuma ikabona ati gisaba ubushobozi burengeye ingufu z'umwana w'umuntu birengeye gukora ku mwana w'umuntu mbega ninde yo gikora hanyuma umuntu igasanga hari umuntu afise umutima witeguye ufise preoccupation cyangwa urazwi ishinga nibiragishinga Imana hanyuma iyo ngabire igakora mugabo twabonye na n'ikintu cy'itaranto indemanwa umuntu agira byashoboka yuko none ibi bintu bibiri byose biba mu muntu akabikoresha okay byashoboka cyane nkuko akaro gasanzwe akaro gatoyi je ndashobora kuba afise ingabire nk'itaranto par exemple afite itaranto yo gucapa acapa mugasanga ndafise n'ingabire yo kwigisha ijambo ry'Imana mba n'ibintu bibiri mfise byose kandi ndabikoresha ndashobora kuba afise ikintu cyo guteka itaranto yo guteka nkateka neza abantu bafunguye ivyo kunyana natetse kumba biraryoshe cyane kandi ugasanga ndafise n'ingabire yo gusengera abagwaye ingwara bagakira umva byose umuntu ashobora kuba bifise muga kabikoresha nico gituma twakwiye kwizigwa bizigirwa mu vy'Imana yaduhaye byose ukabikoresha ariko kandi ndibaza yuko tugatse nko karoka Dawidi ndibaza ko bishaka gushika nko mu gikorwa kimwe ugasanga itaranto n'ingabire birakoreye hamwe kuko urumva Dawidi igiye bamujana nk'ibwami dufate yagiye ari umuntu afise ubushobozi bwo gucwaranga umwami agafashwa nikuvuga hari ikintu cyo kuvuza umuziki nibaza ko icyo kintu cyo shaka kuba cari nko mu ndemanwa yo gukunda kuvuza umuziki mugabo inyuma muri uwo muziki hari mwandi mavuta yo kuhava kora mu rugezo rurengeye ubwo abandi bamizise sinzi ko wumva yuko umenga aho hantu itaranto n'ingabire bice bikorana ari bibiri nk'akaro gasanzwe irivuze akaro ka Dawidi kararyoshe cyane mu gihe ca Dawidi umwami ashaka kuryoherwa haraza abantu kiyagiye nta mateleviziyo yarahari haraza abantu bakaririmba bakacuraranga bari bahari benshi babikora ariko abo bose babikora nta numwe yigeze afasha Sauli gukira ingwara yari afise kuko bavuga ngo harahoza impemu mbi ikamutomanda muga Dawidi ahashitse yarengeye itaranto acendya mu yindi dimension sinatere y'ingabire
aravuza araryoherwa muga hamwe no kuryoherwa yampwe migacikita Sauli gaciva kuri Sauli rero bisigura iki urashobora kufite itarano mugaca winjira no muri iyo dimension y'ingabire bigaca bifasha bishaje mu buryo naturel ugaca ukora ibirengeye cyane ivyo umuntu ashobora kuroresha amaso yiwe urakoze cyane ikintu cyo kijanye n'ingabire waduhaye umuco kwiriye ingene umuntu yo kwipanga kugira ngo ingabire ndakuvuga numvisumengana ahantu umuntu wa mu bucuti n'Imana agashaka kumva umutima w'Imana hanyuma ibiyibabaje bikamubabaza hanyuma Imana igishatse gukora ikintu kanaka iramuha ingabire nimba ari gukiza abagwaye nimba ari kuvuga ubutumwa nimba ari gufasha abantu mugabo nagambo atuvuge kuri ikintu cy'itarano naco tarano hari umuntu ashaka indemana ikintu cy'indemanwa hari umuntu ashaka ko twumviza akavuga ati none itarano ivyo ariko aravuga by'indemanwa cyo ntacyo nizi ko mbere ashana ikintu no baba mfise nk'indemanwa cyangwa itarano niki aka kanya wo mufashiki kugira ngo n'imiburi mu misiza cyangwe vuba cyane atangwe kubona ati bwa muri nandi ndafise itarano ndafise indemanwa atangwe kwinezererwa ni ikintu coroshe cyane gose gusa sinzi ko abantu baraciyumviraho kino kintu uwo muntu afise ico kintu bwati none ni wafise ikihe ni wafise taranto kanaka cyenda mino kanaka nshobora kugenderamo mugatarayitora neza hari ukuntu ashobora kubitora hari ibintu bitatu nshobora kumubwira bishobora kumufasha kumenya ico yahawe hama gaca higenderamo icambere ni giki ukunda gukora qu'est-ce que tu aimes faire kandi ico kintu ukunda gukora naturellement mu buryo bukoroheye nico kibazo cambere ni giki ukunda gukora kandi ukora koroheye cyane harakaro nkunda gutanga cyane nikiye kintu wokora kuva mu gatondo vyutse gushika 6h du soir cya 18h ico kintu naho ukekogeza gufungura nikiki mbere fidel kuvyuka mu gatondo ugakora ikintu ukibagira gufungura ushaka kumugoroba ico kintu cyo bari giki umuntu kandi amubaza niki ukunda gukora kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ukekogeza gufungura hami cya kabiri nikiye kintu ukunda gukora naho batoguhemba amafaranga ico kintu ogumugikora kuko ndema Messi ntakini mupira kuko ashaka amafaranga Messi ugambira akini mupira kuko nico yahawe gukora kandi nta muntu abagushize kw'igitsure ngo yumve nk'uharo nk'abana haro nk'abana usanga nka hamwe abavyeyi bumva ko bataza kubahana batokwiga baza kw'ishuri yego hari abana kabisa avuga ati jiwe ishuri noriheba abo bavyeyi bombwiye yuko bataza kumpana cyangwa ngo umva bavye ashaka guhana umwana batagishije ugasa umwana araja kwishuri kubera atarikunda atarinezererewe mugabo kubera tinya abavyeyi cyangwa tinya ibihano byo kwishuri no kuvuga rero ico kintu uri kuravuga ni cya kindi umuntu akora atagitsure cy'umuntu mu kimuri nta gitsure kiri hejuru yawe nk'akaro nka wewe wahora umbwira kera ukuntu ari kuri Don Bosco kuja kwiga gitara abandi batari kwiga gitara ni kintu wakunda ko cyari gifatanye n'impano iri muri wewe nta muntu yagushiye gitsure kuko gifatanye n'umutima wawe hamica kabiri kigushoboza gutora ico kintu Imana yaguhamagariye hamwe no gukunda ico kintu gikora naturellement ica kabiri fo kufise passion passion kuvuga inguvu ziba ziri ndani muri wewe inguvu ziri abandi basinziriye ugahaguruka ukumva ico kintu ugikora passion iyo ndiko ndavuga passion ifatanye n'umwanya wose uri passionné gukora ico kintu ntakore kuri wenyene ko twari tumaze kuyaga kandi umwanya atari mutoya warabyuka ukabikora ukavuza gitari ntiwarabanga ngo byamba bajije byagize wumva wubandanya kweri byifatanye nawe warabambwira akaro kuri Michael Jordan yakine basket ngo agitangura umucoach we yambwiye ati wowe ndushoboka na basket ngo amaze kubimbwira aje kubwira mama wiwe ati mama ndakene nguri umupira ngo saa 10 n'imisi yose yamavyuka agenda kuri te akaja gutira umupira mpani imisi yose amasaha arenga 2 ariko arabikora nta giciro cyari hejuru yiwe kandi uko kuntu yavyuka imisi yose yari passion no kuvuga ntibifatira ku kuntu bikora neza icyo ni kimwe kumbure umuntu gisanga afise amahirwe korerwa mu gukora icyo kintu mugabira nafatira kuri izo nguvu wita passion kuri izo nguvu ziba ziri mu mutima w'umuntu zo kugikora reka tubandanye kumbure mpavanda kwaza utundi tubazo utandukanye reka nibutse ko baradukurikira ikiganiro ni impinduka izwana n'abagorotsi tukaba dufite umutumire ngaha Ndayishimiye Bertrand asanzwe ari mu menyesha makuru kuri televiziyo Heritage umukozi w'Imana
turiko turaganira ku kintu kivuga kiti mbega ni gute ingabirano cyangwa ingabire y'umuntu yohagarara ikava ahantu ko kunezeza uwikora yikora mugabo ikaba igikorwa kihesha umugisha abandi kikaba igikoresho cyo gutuma abandi bahaga umugisha. Nagere ndakubaze Bertrand kuwiki kintu cy'indemanwa nyene ingabirano uriko dusigurira ingene umuntu ashaka kugitora aho ndumva n'amahoro umuntu wese ashaka guca yicara kiyumvira ati icyo kintu nkunda nikihe icyo kintu cyo tuma nshira mu mwanya wose ntaraba umwanya cyangwa ntaraba ubabari niko ndagira mu gikora nikihe umuntu ashaka kugitora mugabo turi mu kiganiro kivuga ngo impinduka izana n'abagorotsi dufate umuntu w'Imana yavuze ko akabari muri Kristo Yesu yatahuye neza ko kuba ngaha ku isi ari ku ntumbero y'umugambi w'Imana aramenye yuko afise ingabire indemano kanaka ni gute twamufasha kugira ngo niyo ndemano nayo kuko twashize itandukanye hagati ingabire n'indemano ingabire ni iki kintu Imana iguha imaze kuba umutima wawe n'ubwizigwa bwawe hamikigirwa bwa ngo ugikoresha ibikorwa Imana igomba gukorera abantu mu kubahezagira mugabo nakomanda kubaza no kuri iki cy'indemanwa naco indemanwa talent umuntu afise umuntu w'Imana mvumenga naco nakwiye kukihindura ntikibe ikintu cha passion no kuneza ugikora gusa mugabo akagifata kikaba igikoresho cyo guhezagira abantu kuko impinduka izana n'abagorotsi mvumenga umuntu w'Imana umugorotsi yagomba ivyo afise byose kuba ibintu aciye amaboko y'Imana kugira ngo ibihezagisha abantu ni gute none n'iyindemanwa nayo umuntu ashaka kuvuga ati n'indemana ivyo mfise byose Imana yabimpaye reka nayo ndayizane ndadispose amaboko y'Imana ndadisponibilize amaboko y'Imana Imana yikoreshe mu guhezagira abantu ico kintu cyumva gute mbega ni gute umuntu twamufasha kugira ngo abagorotsi nabo bumve ko ingabirano zabo cyangwa indemanwa zabo bozizana zigakorera Imana. Urakoze cyane kuko cyo kumbaza avuga ati none gute abagorotsi nabo twabafasha kugira ngo izo ndemanwa zabo ziza ahantu zikorera Imana. Je nibaza ko ari kibazo gikomeye cyane gikwiye gukosorwa uno munsi no mwishengero rya Kristo. Gute abantu kenshi iyo baje mwishengero nikiya Yesu yavuze ati ndabatumye genda muhindura amahanga kuba bigishwa banje. Ntiyavuze genda muhindura ishengero kuba bigenda muhindura amahanga kuba bigishwa banje. Yavuze genda amahanga ethnos sphere de contact. Nahantu abantu bakijijwe bamaze kuba bagorotsi impinduka zana bagorotsi bateza kubanya ko ari responsibility bahawe yo kuja guhindura amahanga uba bigishwa akarero gasanzwe yivyo ngena muhindura amahanga kwa bigishwa banje ngena muhindura twarungiswe nahantu dukwiye gukura amaso kuri 4000 zishengero tukaraba hanze nk'akarero gatoya iyo ishengero rimwana 2500 si bose azobavuga butumwa mwishengero si bose azobaprotokole mwishengero si bose azobaje muri korali abo bantu bari mwishengero bafise impano zitandukanye iyo rero bamaze kwakira ubuzima bw'Imana muri bo diga mpano barigishwa kuja kuzihinduza amahanga igwa gikomeye cyane kiri mwishengero kiri hanze y'ishengero ndashobora gufata nk'impano nka zibiri nk'akarore gatoya navuze gukina umupira umuntu aje mwishengero akunda gukina umupira akwiye kwigishwa kubiciye muri uko gukina umupira agenda ukine mugabo nuko kukina agiye kumenyekanisha izina rya Kristo Yesu kuko barabwa n'abantu benshi arafise umwana ashobora gusohora ijambo rimwe gusa abantu isinzi bakaryumva bakamukurikira ko bamwizeye akandi karo gasanzwe umuntu ashobora kuba afise ikintu cyo gukora imiduga neza iyo agiye gukora imiduga neza ntiyiba abakiriya biwe aducababwira ati impamvu je ndabikora ni kubera nakire Yesu uwo Yesu arahindura ubuzima bw'umuntu gutyo onye biciye muri bya bikorwa byiwe ariko aravuga butumwa kandi umenye ikintu kimwe ibikorwa biravuga cyane kurusha amajambo tuvuga ibyo uri kurakora ni bya muri kuramira abantu bituma bakuzaho bakubaza ati mbega ibyo ndi kurakora ni kubera iki ugacabwira ko ubutumwa bwiza rero naho hantu ishengero kwiye position ahantu imengo turakwiye gufasha abanyeshengero bose bari mu ishengero bivaye n'ingabire zabo tukabwira ati ico kintu Imana yabahaye ni investissement ikomeye cyane n'umutaho ukomeye cyane Imana yabahaye kugira ngo muje gufashisha abari higa batarakizwa. Urakoze cyane kumbureka ndakwazi iki kibazo tutera turangiza ko bivuga gutya ni ikintu cyiza cyane ndumva nifashanyo ikenewe cyane mu ishengero rya Kristo cyangwa kubizera kuvuga ngo nahantu ingabirano zihari zamenyekanye indemanwa abantu barazifise mugabo hariho n'ikintu cyo kubatera intege ngo bagende bazikoresha mugana nagomba ndakoze vyumvikana neza kumenga nahantu dutegaza kubanza kuzana abantu aho intumbero yabo nyamukuru mu bwami bw'Imana
preoccupation ico no kwita concern cyangwa preoccupation bafise ikika tuteza kubazana ahantu bicika ubwami bw'Imana kuko iyo kimaze kuba ariko kimeze mu mitima y'abantu ukuvuga zaba ingabire zaba impano yaba amafaranga vyabiki byose cyabirungika mu bwami bw'Imana mu kuhagura ubwami bw'Imana dufise ahe mahigwe yo gutuma abantu bagira intumbero z'ubwami bw'Imana bagira intumbero zo kugaragaza ubwami bw'Imana zo gushingira intahe umuco n'ukuri k'ubwami bw'Imana amahigwe hagaze ngaha nyene yuko bavyumva bino bintu yuko impano n'ingabirana Imana ntaye abantu nteye bahaye kugira ngo binezereze bonyene yewe hagira ngo bagure ubwami bw'Imana impano n'ingabirano zirahari kugira ngo dishoboze umuntu kubaho impamvu yo kubaho kwiwe no gukora ubugombe bw'Imana amahirwe araho hantu umuntu atabara neza yuko ivyo yahawe byose yabihawe kubw'ineza ya societe yiwe yabihawe kubw'ineza y'abandi bantu igihe ariko arakora ikintu cyose amenye ngo sindiko ndayikora kubganje ndiko ndekwa ngo ubwami bw'Imana bushike ahantu hose hashoboka no mutima ukwiye kwa umuntu wese atiyumvira ku giti ciwe ariko yumvira ku giti cy'umuntu wese ari kwisi n'abamwegereye bose akaro ka Yesu Kristo yavuze ngo ifungwa zanje no gukora ico datankumye gukora no kwisi no kukirangiza ico yakoze ico yabona n'iki kurangiza cyari yabona umusaraba ntiyabona wewe yabona abandi benshi bazomera neza biciye mutima yamuhamagariye rero numva amahirwe arangaho hantu aho abantu bose bavyumva bakabitahura yuko ivy'Imana yabahaye byose nk'ingabire canke nk'impano bihari kubw'abandi apana kubwabo ndashaka kwandika kuri karorero bisigura yuko uvuze ko kubw'abandi ko bisigura yuko ngo hari ikintu rero gikomeye cyane cy'umutima w'urukundo na service cyangwa no gufasha abandi gice gitegeza kuvuka mu bantu cyategeza kuzamurwa no kuvyugwa mu bantu mu bisanzwe naho bihagaze namankunda kuvuga kwa ka Mère Teresa Mère Teresa yarafite ikintu itarana canke yarafite igikorwa cyo kwigisha yari mu enseignante mugabo ikintu yari yahawe nk'impano yari compassion nukuvuga akona karoro keza cyane kerekana bya bintu bibiri wewe yarafise ingabirano indemano indemanwa iryo jambo ry'indemano n'ubumenga twarikunda cyane kubye kitarana yayitoma cyane indemanwa yo kwigisha yigisha neza abantu bakavyumva bagacagira n'ikindi kintu Imana yamushizemmo cy'umutima wayo wa compassion iyo compassion yari yo ngabi Imana yamuteretsemo yarabona abantu bamerewe nabi yarabona abantu batawe itimushamo umutima wo kumva abantu iyo bakunda aho abandi batabakunda mugakumbure bakunda muri ko kubakunda agaca bafasha bagaca bagubwa neza nico kintu rero gikomeye cyane muga muri iyo compassion yiwe harimo umutima w'urukundo uwo mutima wa service yagiye muri Nations Unies ntiyagiye muri Nations Unies kuko ari umwigisha yagiye muri Nations Unies kubera kuko afite umutima wo gukunda abandi bantu no kubitaho Bertrand kandi gushimire turangiza aya majambo utubwiye cyangwe umuco duhaye kuri iki kintu numva bikomeye cyane kandi ndizira neza yuko kumbure turonse uburorero butandukanye bw'abantu bahagurukana indemanwa zabo n'ingabire zabo bakazikora byashoboka cyane yuko baba mbere washaka nakarorero siko none bakaba karorero mbega none tufate kwico cyakarorero hariho ikintu cyo kwinspira abandi apart kuba bariko barafasha iruhande yo kuba bariko barafasha cyangwa ko bakoresha ivyo bagenewe hari n'ikintu ngirango cyo gutuma abandi bahaguruka mu bisanzwe igihe cyose umuntu ari karakora ico yahamagariwe mu murongo mwiza murongo nyene hari abandi benshi bamwigirako akaro gasanzwe iyo wumvise Martin Luther King ukuntu hitangiye abanyamerika akemera gapfa ubonye umuridere nk'uwo onye muri windi hano ufite ikintu cya leadership urumva ko nawe kwitanga nko kuyitanze igihe cyose uravye Mandela ukuntu yafunzwe kugira ngo ashobore kuribera ubwo bwari bumerewe nabi ucumva mu mutima wawe yuko nawe ushobora kwitangira abantu bamerewe neza igihe cyose uravye Mère Teresa ukuntu yemeye agahe ubuzima bwiwe akitangira abantu bagowe mu yandi majambo sigikoko gusa yakoze inyuma y'ico yakoze harimo kwinspire no kwimpact abandi bantu kuna bakurikiye iyo nzira rero harimo ibikorwa bibiri harimo gufasha abandi bantu kandi hamwe no gufasha abandi bantu urinspire abandi bantu kuja muri umurongo nyene urakoze cyane reka ndagushimire kuri uwo mwanya mwaduhaye kandi ko mwasuye kutwitaba umunsi muri kino kiganiro kijanye no kuntu twokoreshereza impano zacu indemanwa zacu zigakorera Imana nibaza ko ntitwasana kubakenera hanyuma muzo twitaba nama ndahari kubwanyu igihe cyose muzonkenera ndobitabwa dushoboye gufasha abantu ndabashimiye cyane reka ndabashimiye namwe mwese bakomera dukurikira amakoma akurikira ikiganiro impinduka
izana n'abagororotsi aho muherereye hose muhagurukane indemanwa zanyu muhagurukane ingabirano zanyu kugira ngo zikorere Imana niyo mahigwe niwo munezero niwo mugisha ufatanye n'ubuzima Imana ibahezagire